Ni amakuru ababaje, ni amakuru ateye ubwoba aturutse mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira aturuka mu iperereza ry'u Burundi yemeza ko ibigiye kubera mu gisagara ca Bujumbura biteye ubwoba, ndetse akaba ari amakuru yemeza ko Abanyarwanda ndetse n'Abanyamulenge bo mu bwoko bw'Abatutsi biriwe bafatira mu gisagara ca Bujumbura umwanya n'umwanya bashobora kwicwa ku itegeko rivuye hejuru. Ayo akaba ari amakuru atabaza, ndetse akaba ari amakuru aturutse mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi, kuko amakuru adushikira yemeza ko abatwara iperereza ry'u Burundi bamaze kwemeza ko abo bantu ari bamwe mu bagize M23 bitegura gutera igihugu c'u Burundi bagakuraho ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko yijanditse mu ntambara muri Kongo, intambara iri guhuza abanyekongo ubwabo. Ibi bikaba byarashavuje cyane M23, nayo ikaba ishaka kubihoraho ikuyeho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu mucyungararo y'igihugu cose c'u Burundi, mu ntara zitandukanye ndetse no mu gisagara ca Bujumbura, hiriwe isaka guhera mu gitondo, aho bafashe abakongomani bo mu bwoko bw'Abatutsi b'Abanyamulenge, hakiyongeraho umuntu wese uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Bakaba bampakiwe imiduga y'igisirikare, bakaba bajyanywe ahantu hataramenyekana gushika uyu mwanya, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko itegeko ryavuye hejuru rivuga ko bagomba kwicwa, kuko M23 aho iri kugera hose ihagera abasoda bayo bahamaze igihe kinini. Akaba ariyo mpamvu n'ubutegetsi bwa Neva bwiteguye ndetse buzi neza ko M23 yamaze gukwira mu gihugu cose c'u Burundi. Hakaba n'amakuru avuga ko bamadahushwa b'u Rwanda nabo baba bamaze kuzenguruka igisagara ca Bujumbura umwanya uwari wose ifirimbi ishobora kuvuga amaze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bukavaho, dore ko Abarundi ndetse n'abandi batandukanye bamaze gusobanukirwa ko ingabo z'u Burundi atangufu zifise, bitewe n'ukuntu ikibuga cy'indege cya Kavumu cyari cyacunzwe cyane, aho Ndayishimiye yari yahashize amabatayo 4 adasanzwe agizwe n'abasoda bashika mu 3200, bose bakaba bafise umugambi wo kurinda ikibuga cy'indege bafatikanije na FARDC, interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDL ndetse n'abandi benshi. Ariko bikaba byararangiye M23 ibirukankanye batarwanye, ndetse amakuru adushikira akavuga ko byanze bikunze M23 yabigiye kuzimiriza umuriro aho uturuka. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akariko ryo keza ko gupyondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Reka tubaze tubabwire ukungene bagiye bafatwa, ndetse n'ukuntu ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwakoze ibishoboka byose kugira ngo bufate Umunyamulenge, Umunyarwanda ndetse n'undi muntu wese babona ko yabafitanye isano n'u Rwanda canke se na M23. Buterere c'ibitoki, ifatwa ry'Abanyarwanda n'Abakongomani. Kuva mu gitondo c'uno munsi ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri 2025 hazindutse ifatwa ry'agasakisaki ku Banyarwanda n'Abakongomani baba mu gisagara ca Bujumbura, cyane cyane muri zone Buterere na zone c'ibitoki. Umwe mu babyiboneye yanditse isaha 2 z'igitondo ati: aha i Bujumbura muri zone c'ibitoki Abakongomani n'Abanyarwanda bariko baregeraniriza kuri zone ntituzi igikwirikira. Yasubiriye arandika isaha 4 z'igitondo ati: no mu Buterere hose hari imisako kandi batora abahungu gusa. Isaha 6 n'igice yanditse ati: hamaze gutwarwa imodoka 2 bijya bikamyo benshi bita ko ari byo bitwara abasoda ndetse n'iby'igipolisi bigenda byuzuye abafashwe, bariko batwarwa urwaruka gusa, nta mwigeme n'umwe batwara, yaba umunyeshuri yaje kwiga ino mu Burundi bamutwaye. Batawara badatabawe umwanya barashobora kwicwa, kuko batwawe n'imiduga idafise imparati. Akaba aricyo kiri gutera impungenge Abarundi ndetse n'abandi benshi batandukanye bari gukurikirana ibiriko birabera mu karere. Intambara ziri muri Kongo zateje ubwoba bwinshi mu Burundi. Ibi byose ni ingaruka zo kuba Perezida Ndayishimiye yahisemwo kwisuka mu ntambara ziri muri Kongo.
kubera igisirikare ca Kongo n'abagifasha bariko baratsindwa mu bice byose bagwaniramwo. Hariho ubwoba ko M23 yoshobora kwihora Uburundi imaze kugera ku mbibi z'Uburundi. Ubu bwoba bwongerezwa na Perezida Ndayishimiye ubwiwe mu majambo aguma akwiragiza ko agira aterwe n'u Rwanda. Ku mbuga ngurukanabumenyi na cane cane mu magrupe WhatsApp haguma haduka abantu begereye ubutegetsi bavugishwa n'ubwoba bakerekana abakwiriye gusakwa no gufatwa. Abanyamurenge, Abanyarwanda, Abakongomani muri rusange n'imirwi ikarirwa cane muri izo audio. Nk'uko womengo Uburundi ni igihugu kitagira uwugitwara, audio itazwi iyo izananye irahanahanwa kubukeye ukumva abantu bariko barafatwa nk'uko byavuzwe muri iyo audio. Hagize uvuga ko ari ugusaka amahoteli, bukeye abakora mu mahoteli baca bahabwa amategeko y'ingene bagiye gutanga raporo ku bakuru b'imitumba, ku bantu bose baraye mu ihoteli. Hamwe na hamwe amahoteli aranasakwa. Habaye audio ivuga ko ari ugufata umunyarwanda wese babona ku telefone, bukeye uzawumva abanyarwanda bafashwe canke basambishijwe ngo bababonye ku matelefone. Hageze uvuga ko ari ugucunga abanyamurenge, bukeye uza wumva abanyamurenge bariko barafatwa byihuse. None igihugu gisigaye gitwarwa nande? Karaciye tube mu ntwaro y'ubusimbara hamwe aho hafatwa ingingo atawuzi iyo izanana. Ikindi giteye ubwoba ni imvugo y'amacakubiri afatiye ku moko itera yongerekana, nk'uko Musenyeri Yohakimu Ntahondereye yaheruka kugabisha abatwara Uburundi. Ibi bintu bidahagaze bizokwega ibara. Musomyi ndetse nawe uriko urumviriza iyi nkuru, ibi byose nawe uri kubibona aho uri ndetse biriko biraba aho uherereye. Amakuru ahari nuko ndetse hatagize igikorwa Imana ngo itabare ndetse n'abarundi bijuje ngo batabare, aba bantu bahiriwe bafatwa bashobora no kwicwa umwanya uwari wose. Imiyabaga y'Abakongomani n'Abanyarwanda bafashwe uno munsi Bujumbura baba bajanywe igihanga. Niyo makuru ariko aradushikira. Amwe mu bakurikirana inombonesha kure yacu banditse ati mwiriwe, abo muvuze bafashwe njewe ndabaciye ko kuri transit igihanga bariko barabegeranya. Imiduga ni myinshi igizwe n'amakamyo bita komamfu. Ndabaciye ko ndiko ndaduga mu Cibitoki ca Rugombo. Uko ndabibonye bisigura ko bashobora kuba bariko bashira mw'iyo centre. Kuva mu gatondo ka kare urwaruka rw'Abanyarwanda n'Abakongomani baba mu gisagara ca Bujumbura bafashwe mu makaritsiye atandukanye bajanwa mu makamyo y'igipolisi mu kibanza gushika ubu kitaramenyeshwa. Hatwawe abakiri bato, abahungu gusa. Abanyeshuri batari bake bafashwe. Ntawuzi ico leta yoba ikeneye gukoresha urwo rwaruka. Ifatwa ry'urwo rwaruka rije rikurikira amajambo ateye ubwoba Perezida Ndayishimiye amaze iminsi ashikiriza, aho avuga ko Uburundi bugiye guterwa n'u Rwanda. Nyuma y'ayo majambo hakurikiye ubutumwa butangwa kuri za WhatsApp n'ahantu hatazwi buhamagarira inzego z'umutekano kumenda magabo mugasaka, gufata no gucunga Abanyarwanda n'Abanyamurenge bari mu Burundi. Bino bintu bibaye kandi inyuma y'itsindwa rikomeye ry'ingabo za Kongo, iz'Uburundi, FDLR na Wazalendo mu ntambara zabereye muri Nondwi muri Sud Kivu. Turabandanya gukurikira amakuru y'iyi miyabaga iriko irafatwa ndetse turabandanya no kubabwira uko ibintu byose byifashe. Gusa amakuru ahari ndetse yizewe aturutse mu nzego z'iperereza nuko bashobora no kwicwa, kuko amakuru yavuye ibukuru bikavuga ko ari itegeko ryaba ryatanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe ryemeza ko igihe icyo ari cyo cyose abo bantu bashobora kwicwa bagirizwa ko bakorana na M23, kandi ko M23 yabohereje mu ntumbero yo kuza guhungabanya umutekano mu Burundi. Ibiriko birerekana neza ko ibintu bitoroshe na gatoya, ariko bikaza bishimangira imvugo Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi amaze iminsi akoresha, aho yerekanye neza ko ari umuvyeyi w'interahamwe ndetse akerekana ko agendera ku macakubiri, ndetse akerekana ko byanze bikunze abo mu bwoko bw'Abatutsi atabakunda na gato, kandi ko atazigera abakunda. Ibi byose bikaba byerekana ko
Perezida Evariste Ndayishimiye igihe akirongoye igihugu c'u Burundi amahoro bigoye ko azaboneka mu karere ndetse no kuri bamwe bari muri ubwo bwoko yanka urunuka, akaba ari nayo mpamvu yatanze itegeko ry'uko hagomba gufatwa abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bose bari mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abari mu gihugu cose c'u Burundi. Ibi byose bikaba biterwa n'uko azi neza ko yahemutse bikomeye cane kuri M23 kuko yakoze amakosa, kuko yivanze mu ntambara y'abanyagihugu b'abakongomani atarakwiye kujyamo, akaba yiteze ko umwanya uwo ari wose ashobora kubibazwa kandi ko ashobora kubibazwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse andi makuru akavuga ko mu basoda b'u Burundi hamaze kwigaburamo imirwi ibiri kandi ikomeye ihanganye ku buryo bukomeye cyane. Hakaba hari umurwi uryamye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ku rundi ruhande hari umurwi nanone ukomeye cyane biganjemo abarundi bimwe amahirwe ndetse n'abarundi babona ko igihugu kigeze ahatemba, harimo n'abajenerali bashaka gukora ibishoboka byose bagakora impinduka muri CNDD-FDD bahereye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu Ndayishimiye amaze iminsi abira ibyuya ari kumwe n'abandi bategetsi ndetse imbere y'abarundi akavuga ko badakwiye kuryama ngo basinzire kuko umutekano wabo ubangamiwe. Ibi byose bikaba byerekana ko ubukozi bw'ikibi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu, dore ko nawe ubutegetsi bwe bushobora kuba bugeze ku muhero kuko ibyo yakoreye M23 arazi neza ko ishobora kubimwishura umwanya uwo ari wo wose. Bamwe n'abandi bagize ico bavuga kuri ano makuru ndetse bagaragaza aho bahagaze, kubona Ndayishimiye ariko arashaka kugandagura abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bari mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu burya ni umuntu ahambaye, ijambo ryiwe rishika kure. Nk'ubu hoca haba nk'abirya byabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 byatumye hapfa abantu benshi, CNDD yoca imera kurya kw'aba FDLR bazihizwe ku isi yose. Ni ukuri birababaje cyane kandi birateye agahinda. Erega nta Kagame azigera atera u Burundi, ahubwo iyo M23 iraje abanyagaze yoronderere ikibuga c'indege. Nyakubahwa Perezida ati n'uwimakamba azoza. Wewe wumvirije ibingibi urabona hari umuntu waza gutabara Ndayishimiye mu gihe agejeje igihugu ahatemba? Ni ukuri birateye isoni. Neva ari guhemukira abarundi cyane. Kubona umurundi muri Kigali disi ukuntu aba afise ipfunwe kubera ibyo Perezida wabo akorera abanyarwanda. Gusa abarundi muri mu Rwanda mujye murya musinzire, mukoze akazi kanyu mutuje. Mu Rwanda nta matiku haba, namwe mujye muba abagabo bo kubihamya. Nta mwanya u Rwanda rufise wo gupfusha ubusa kuko hari byinshi byo gukora tutagateze igihugu cyacu imbere. Impamvu u Burundi bwirirwa muri ibyo nta kandi kazi bafise, bamaze gutera imbere, bamaze gukira, niyo mpamvu birirwa muri ibyo. Nta mahoro ku munyabyaha, nicyo uhoraho avuga. Umunyakibi nawe ahari aguma yikeka urupfu. Mbega bashambaze ko mu Burundi hari abadede ntabitwa ko ari abansi b'igihugu kubera batashimye kuba abadede. Mbe ni gutona Neva azohamagarira abarundi bose bagafatana mu nda, canke bamwe bazoba baronse akabeho ko kumugwanya abandi mu ntunge, ndetse muraza mubone ibigiye kuba mu Burundi. Neva abarundi bagiye kubona ikigiye kumubakurako. Ikosa rikomeye Neva yakoze ni ukwitambika mu ntambara z'abanyagihugu, yarangiza agahemukira bikomeye cyane M23 mu gihe yari akwiye kuba umuhuza wabo na leta yabo. Ni ukuri agomba kubibazwa kandi arafise amacakubiri adatuma agumya kuba umutegetsi, kuko nta muntu washize amacakubiri imbere byigeze bihira. Araje asange Habyarimana. Ibi byose abategetsi batabaye magabo, u Burundi burashobora kwisanga mu ngorane zikomeye cyane. Barundi bene wacu, kuba maso ni bya minsi yose, ariko mwime amarwi abantu babahubya kuko uheza guhemuka ibigori bikera, ahubwo umutwe muto awurinda urugumo. Ni ukuri Ndayishimiye ntawe uzamufasha uru rugamba, ahubwo abarundi mwe mwitegura tumwikure ko kuko nawe agejeje igihugu ahatemba. Akabazo kanje ndakerekeje kuri Ndayishimiye. Kubera iki atuma abarundi bicirwa muri Kongo? Kubera iki yivanze mu ntambara azi ko adashobora gutsinda? Sinkunda kugira ibyo mvuze, ariko bino bintu
biri hano mu gihugu cy'u Burundi birateye isoni. Ni ukuri njyewe ndumva Neva arakwiye guta igihugu akomongana kuko yamaze kugita mu manga ikomeye cyane. Nimba ari immigration y'igihugu yafashe ni ukuri birateye isoni. Ni ukuri abarundi ubwabo nibahaguruke bamagane uyu muperezida ugiye koreka igihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, mu kandi kanya karibuze turaza tubaha ido nido mu makuru ari kuvugwa kuri General Arenguiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere, ndetse tunuze no kugaruka ku biriko biravugwa mu bijanye n'umutekano mu gihugu, aho amakuru adushikira yemeza ko Ndayishimiye umwanya n'umwanya agomba kuva ku butegetsi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.